Ziba iwacu Top TV twongeye twabonanye Shobo LG The Survivor cyangwa Nyiteramparo yose n'amazina yanje. Uyu munsi rero twagendeye ariko arabera ikirori yari competition ariko igitangaje harimo utuntu twinshi tutashoboye gusobanuka neza ntitwashoboye kubona abajaji ariko no munsi muri aka kanya tuvugana turi kumwe na bamwe mwari muri iyo competition n'abamodo bari muri Inyange Vision. Turatangura tuganira nabo ngo tuzagenda tuganira n'abandi benshi twabonye abastar benshi bo ngaye Muyinga bari bitabiriye ivyo birori abantu batandukanye. Turatangura tuganira na bamwe mu bagize Inyange Vision baratubwira uko ivyo birori vyagenze, baratubwira ico bashimye n'ico baneguye. Tramkije Jenny Twamuhoza Anisha Zara ngaha kurundi ruhande turabona undi mukobwa mwiza yikoze neza yicaye ngaha turamuramukije nawe ariko agira akavugana kazina kiwe. Nitwa Melissa Jonyene ntari ndirenga Ishime. Yes, hariho uwundi kandi nawe akaba ari mu bamodo ba Inyange Vision nawe nyene turamuramutsa agira akavugana kazina kiwe. Okay, Jenny twa Edithia. Hariho uwundi mutipa yifuza neza cyane wewe ngo numu boss international boss turamuramukije nawe agira ko avuga n'akazina kiwe. Nanje ndabaramukije ama ku batanzi nitwa Alexis Aidara. Yes, Alexis Aidara. Hariho n'undi mtipe mwiza cyane ngatubona wewe ngira ngo numetise nawe turamuramukije avuga n'akazina kiwe. Nabanyitwa Salim Pove El Kwaza Pro. Kabanyitwa Pove. Turabona wise guca ikintu ariko. Cyane ni cyuki cyane ni kubona. Yes. Ikicuki kiwe naco yere turakiramukije ariko acagira akavuga n'akazina kiwe. Ego murakoze nanje nitwara Kazanina. Yes, mugiye kuganira na Iwacu Top TV imwe mu televiziyo ariko arakurikiranwa cyane muri iyi minsi. Muratangura mutubwira uko mwabonye ikirori, ico mwakunze nico mwaneguye. Sinzi aho ndi buhere ariko reka mpere ngaha hafi yanje. Uratubwira wakunze iki, waneguye iki muri iki kirori? Mu bisanzwe je nihwejeje. Mu bisanzwe je simbona ntaco naneguye. Ariko nihwejeje ikirori kuntu cagiye kiragenda cagenze neza cyane. Washimye iki, waneguye iki? Nashimye uko twashoboye twebwe muri Inyange Vision ukuntu twitwaye ibya mbere nivyo byanshimishije. Ico naneguye naco sinovuga. Niwovuga ariko twese mbona umengo ntaho twaneguye ntaho twagishoboye niho twashoboye gutera imbere. Yes, muri bamwe mu bantu babaye acclamé par la public. Yo mvuze acclamé abantu bashigikiwe cyane na public. Ivyo bintu mwabifashe gute, mwavyakiriye gute kubona public yabashoboye yabashigikiye cyane gusumba tuvuge iyindi crew yari hari? Bro, nikiye kintu woshimira public yari ngaho? Ikintu cya mbere no bashimira nuko vraiment tubonye ko badukunda cyane. Kandi ko badukunda biraduha ingufu nyinshi, biraduha gutera imbere natwe tukabona yuko ivyo tuko turakora bitera imbere. Kandi tukabona yuko turonka ama-6 mu bisanzwe. Nico gituma reno bashimira cyane gose mwebwe ku mutima ivyo bakoze vraiment bikorinka. Inyange Vision yatanguye ryari? Intumbero ya Inyange Vision ni yihe? Nta numwe abizi. Tuvuga yuko mwese muri Inyange Vision ariko mutazi ihangiro rya Inyange Vision. Ntavyo tuzi. Murimo nk'aba amateur. Muraba amateur. Hariho ababizi n'abandi nyine atavyo bazi. Urumva twese twagiye dushikira byarabizi. Modeling kuri wewe bivuze iki? Bivuze iki? Je ne sais pas. La Jones. Ntuzi icyo bivuze. Mu yandi majambo uri mu aventurière. Navyo no. Modeling uyikora nk'umwuga canke ni juste vya bindi vyo kwirenganira? Ndayikora nyene nk'umwuga. N'umwuga. Bro, intumbero ya Inyange Vision ni yihe? Inyange Vision yatanguye ryari? Inyange Vision novuga ko yatanguye muri 2019 neza na neza. Mugabo gusa ntiyari yitwa Inyange Vision. Yari yitwa Kid Boy. Mugabo bivaye n'ukuntu twaravye dusanga Kid Boy ho harimo abahungu gusa cyaditamo kwitwa Inyange Vision kugira turabe natwe dukore ico yitwa imideri. Kuko keshi na keshi ngaha mu gihugu cyacu dukoresha Kirundi kandi dukoresha Kirundi no tumva yuko n'umuntu ariyo bitahura akamenya ivyo tuko turakora ivyo ari byo. Kwa rero twiswe Inyange Vision
ni ibintu byinshi bisigura mugabo gusa ndibaza inyange abantu benshi barayizi twashatse kwitiranya inyange nk'ikintu cera natwe nk'abantu bera nk'abantu bazokora ibintu byiza cyane. Okay, reka tubashimire cyane kuri aka kigoro mugize wo kuganira natwe ariko tubandanya tuganira n'abandi bantu. Ngira ngo abakunzi ba Iwacu Top TV mwashoboye kumva bamwe mu bagize Inyange Vision ico bavuze kuri iki kintu. Hari abari muri Inyange Vision batari muri Inyange Vision kubera ko batazi intumbero ya Inyange Vision. Hariho n'abari muri Inyange Vision nk'abanyamwuga wa Inyange Vision. Jewe ndi LG the Survivor cyangwa nyite Lamparo yose n'amazina yanje. Television Iwacu Top TV ikiganiro ni Boost Your Talent. That's me. I'm out.